ndake namwe rero ndako usanzwe kwikana no cyane muri yasho kuko mu minsi cyane nani Jean Claude aho usanzwe ndabasangiza cyane ubuzima bwa misi yose eka nkabasangiza ibijyanye n'imyidagaduro aho tuzi cyane ko duhora dusangira ibijyanye n'imikino itandukanye rero uno munsi nifuje kubasangiza ikintu gihambaye cyane ariko imbere yuko nakwica icyatumye n'umusinza hano ganga kwibutse wowe ari byambike kuri YouTube channel kugira subscribe kugira ngo bishoboke dukunze uno muryango wacu ariko wewe nawe warusanzwe ukurikirana ino YouTube channel urumva yuko umuntu waciye cyane iterambere ya Burundi diarisho uno munsi yanifuje gutemberana namwe kujana namwe kugira ngo nshobore kubereka ibintu bishasha abantu benshi cyane abari mu hanze bamaze kujabuka baruka mu Burundi kera hari ibintu byinshi baba bayumvira yuko mu Burundi ari ahantu hamaze kononekara hameze namwe ariko ngenabwiye yuko iterambere umwaka umwanya riguma giyongera ibintu biba bindi niyo mpamvu nifuje kuba no wasangiza urugendo rwanjye ngira muri no quartier ya Kamenge abantu benshi barahazi ariko bahazi nabi cyane ariko uno munsi ndabereka yuko ibintu musaka munsi mu quartier Kamenge atari byo ahubwo Kamenge ari quartier iriko iratera imbere kuko benshi musanze mubizi aha rero nko mubizi turi kwibarabara riva kuri gadino rugenda no kusoko mu Kamenge tugadufate akanya gatoya tujane namwe kugira ngo mubone ibyiza bishasha biri iwacu muri quartier Kamenge rero ni Burundi arisho tubananye dukurikirana kimwe kukindi jana nanje rero twagiye que va bien. Nkuko mubibona ino ni quartier Kamenge benshi bari bazi yuko ari quartier idasa neza ariko nkuko tubona turabona yuko ibikorwa by'iterambere bitandukanye biriko birakorwa bindi navyo biriko birubakwa aho ari quartier isigaye ifise iyindi sura itandukanye nuko mu myaka iheze abantu bari bayizi murabona yuko ibikorwa bimwe aho twashoboye kuba twoshika aho byashoboye kuba twokona ko dufata video nambona yuko video yafashwe mu buryo butandukanye bivanye nuko ari ahantu hamwe bitatorohera gufata video ariko murabona yuko ibikorwa bimwe by'iterambere ari biriko biragenda neza cyane kandi ku muvuduko mwiza cyane bivuze yuko ibintu birahinduka umwanya muto cyane ni juste gusa kuba abantu bomenya icyo bashaka no kumva yuko dukwiye guharanira iterambere rero murabona yuko nagerageje kubasangiza bimwe mu bibanza bimwe biri kuri iryo barabara nyene aho byashoboye kuba byokunda ko bishoboka yuko turabira hamwe aho byakunze ko nshobora kuba nobereka ibi na biriya bitandukanye reka ntimwibaze ko ari ahandi hantu ahubwo ni kuri rya barabara nyene rya Kamenge musanzwe muzi riva kuri gadino rija mu Kinama direct ni rya barabara nyene nta cyahindutse uretse gusa ibikorwa by'iterambere byonyene ari byo vyahindutse aho tubona ko hasigaye amazu atandukanye meza ku buryo umuntu atokwibaza ko ari hahandi nyene asanzwe azi rero kubananya tumenya byinshi cyane tumenya ibitandukanye kasubiye nibutse mwebwe mwese mutari mu gihugu mubone yuko ibikorwa biriko birakorwa ntimutinye kuza gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu mwaje muvamo mwaje muturukamo reka tubandanye gushigikirana mu guteza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse benshi barasa ubwoba ariko ibikorwa murabona yuko biriko birakorwa kandi ku muvuduko mwiza nimuze rero dushikare mu iterambere ry'igihugu cyacu reka dushirizeho kugira isura nziza cyane murabona inyuma hose ko ibikorwa by'iterambere ari ibikorwa biriko birabandanya bikorwa
murabona yuko isura ari iyindi sura atari Kamenge twari tuzi kera mu myaka yahera, ariko ari iyindi Kamenge mu yindi sura nshasha. Nibi nifuza kuba nobasangiza, nifuza kuba no gutemberana namwe kugira ngo mushobore kubona ko hari byinshi biriko birahinduka mu karere, eka si mu Kamenge gusa, ni mu burere bwinshi bitandukanye, aho tuzoza turaba kamwe hamwe hose uko byifashe, uko bimeze. Nimutinye rero guza gukora imigambi y'iterambere muri kano karere ka Kamenge yacu. Rero mwese nisange mu gushigikira iterambere ry'igihugu cyacu kugira ngo birushiritse kuba byiza, birushiritseho kuba zofata iyindi sura imeze neza, aho benshi batari baca se benshi bahora bibatse ko bidashoboka, ariko bibe byoshoboka. Murabibona ko abandi bari bahagurutse kugira ngo bashobore kubikora, eka nawe wewe urafise ico ushobora kuba woterera iterambere ry'igihugu cyacu cyawe. Okay, reka ndabashimire mwe mwese mwabanye nanje kuri kano kagendo gatatu twafashe, aho twariko turaraba quartier Kamenge. Benshi bari bayizi uko batayizi, ariko uno munsi twabonye yuko hari ibintu byinshi byoshoboka byohinduka bivanye n'iterambere riko rirakorerwa, ibikorwa by'iterambere riko rirakorerwa ibi nabiriya bitandukanye. Murabona yuko igisagara cyamaze kuba igisagara. Rero ndagushimira cyane kuba wabanye nanje, kuba bafashe uno mwanya wose ukabana nanje. Reka iyi video ntuyisangize wenyine, isangize n'abandi kugira ngo babashe kubona impinduka irikiraba mu quartier amwe atandukanye. Kuko nayo babwiye narabemereye yuko tuzoza turaraba byinshi bitandukanye, turakurikirana hariya, tuzotembera atandukanye, hari ahantu henshi cyane hano iwacu no Bujumbura. Benshi babona yuko umenga ni quartier itazofa ivuyeyo, ariko murabona yuko biriko biragira iyindi sura imeze neza. Rero ndabashimira rwose kuba mwamanye nanje, Imana ibahezagera. Ciao.